Atafasha dukure nyarenga ngibyo riko rirareba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana ndekukura nama ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije. Mu Kirundi bati tubiri tuvurana ubupfu kandi ngo ibigiye inama bigira imana. Nibikiri agasisishwa rumuri abene gihugu batari bake baramaze kunyugwa n'akamaro ko gukorera hamwe. Ubo leta mvyeyi kandi inkozi ikaba yarashizeho amakoperative ku mitumba, ikaba yaranayahaye uburyo bwo gukora kugira biyungunganye gutyo biteze imbere, bateze imbere imiryango yabo n'igihugu. None koperative ni iki? Koperative ni umugwi w'abantu bagiye hamwe kwishaka ryabo, bagashira hamwe ubwenge, ingufu, ibikoresho, uburyo bwabo bw'amafaranga canke ibindi kugira ngo bashobore kwiteza imbere mu bintu umwe wese atari kwishoborera akoze ukwiwe. Uwo muyobozi ajejwe gushigikira amashirahamwe y'abarimyi borozi aranatubwira n'ingene amakoperative y'uburimyi n'ubworozi yifashe. Aranatubwira n'ingene ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije buriko burashigikira ayo makoperative. Amakoperative ashingiye ku burimyi n'ubworozi ubu ni amakoperative yifashe neza. Turafise amakoperative amaze kwitunganya neza akagera ku rugero rushemeye. Turafise n'ayandi akiri karatunganwa neza. Umuntu arabiye no kubikorwa biko birakogwa ubu mu by'uburimyi n'ubworozi, urabona neza yuko abantu bijukiye amashira hamwe. Abantu bose baramaze gutahura ko nyamigenda ko atari imirimo impenshi, na cyane igihe tanguye guhimirizwa k'abantu bokorera mu mashira hamwe ku makoperative yo ku mitumba. Abantu benshi barijukiye gose aya mashira hamwe kandi barabonye n'akarusho karimwo. Nico gituma ubu unyi tuvuga yuko urugero amakoperative ageze ko ari urugero rwiza. Turashigikira cyane amakoperative, na cyane ikintu cyambere gitangura no guhimiriza abantu bose gukorera mu makoperative kugira ngo bamenye neza yuko nyamigenda katari impenshi, bakorere hamwe. Hama amakoperative bamaze kuja hamwe turabafasha mu kubereka ingene bashobora kwitunganya, hanyuma tukabaherekeza. Bamaze kugira ikoperative zikomeye turanabaherekeza tukabereka iyo bashobora kuja kwandikisha amakoperative yabo. Ivyo babihejeje turabafasha mu gukora imigambi yabo, tukabigisha ingene bashobora gutunganya umugambi w'uburimyi n'ubworozi, tukabigisha ingene bashobora kubona ko uwo mugambi uzokunguka canke uzohomba imbere yuko bawutangura. Turabigisha ingene bashobora kubona ko umugambi nimba uzohomba ko uwo mugambi bashaka imigambi itazokogwa. Tukabereka ingene bashobora kubona ati utudutambamye tunutu turashobora kudukura imbere yuko umugambi tuwutangura kugira ngo umwimbu canke inyungu izobe nyinshi. Gutyo rero amaze kubona ko umugambi wunguka, turabereka ko umugambi rero baca bawutangura akawukora kandi babona ko imbere bazokunguka. Murabona yuko mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije hijukiye ivy'ibigo vy'iratiro. Ivyo bigo vy'iratiro abantu ba mbere baronswa haba amatongo canke uko gukurikiranwa n'abantu bari mu makoperative, kandi abarimyi baravyijukira cyane kuko barabona karusho. Ico gihe bari muri ivyo bigo vy'iratiro, abafundi barabakurikirana bakabigisha kandi babigishiriza hamwe, bigaca rero bitanga akunguko ko uwo muntu yarose izo nyigisho aronkejwe mw'ico kigo cy'iratiro, araheza akazijana
no mu yandi matongo yiwe muhira canke ababanyi biwe. Ivyo bikaba karorero keza rero ko na cyane cyane kuba ari umurima munini cyane wagutse, abantu bose bahaciye n'uhaciye arengana arabona ati uyu murima kudasa nk'imwe twahora tubona. None umugambi wa leta Payifare B ufashe mu mugongo n'ikiga FIDA ushigikira gute amakoperative? Umugambi Payifare B ukorera igihugu cose, ahanini dukorana n'amakoperative y'abarimyi borozi, cyane akorera ku biterwa by'umuceri, ibiterwa by'ibigori, aborozi b'inka nabo bose kandi bakora ku bindi biterwa bitandukanye. Turakorana kandi n'imigwi ukwayo, abarimyi borozi umwe wese ku giti ciwe, abantu bakiri bato umwe ku giti ciwe canke abari mu makoperative canke amashirahamwe mato mato, abantu muri abari mu tudushira hamwe turiko tugerageza guhingura cyangwa guhesha agaciro ibyavuye mu burimi n'ubworozi. No misanzwe bavuga ko umugambi Payifare B ari umugambi utagira imbibe mu bijanye n'abo basanzwe bariko barakorana. Ubwa mbere umugambi urakorana n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana, hano vuga hanini nk'ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na FENACOBU nayo murazi kwigizwe n'amakopeke akwiragiye mu makomine y'igihugu cacu cy'u Burundi. Turakorana n'ishami ryo kuziganya no kugurana na CCM, turakorana n'ishami ryo kuziganya no kugurana na Wise twiteza imbere, Mitek, Korirak. Rero ayo niyo adufasha ahanini kugira ngo ashikirize ingurane abene gihugu, yongere abafashe kubaziganiriza. Turakorana kandi n'abahuza bikogwa umugambi Payifare B iyo bari hose mu ntara zine zigize gihugu, mu buraruko, mu buseruko, mu burengero no mu manuko. Aho hariho intara novugize intara ma province babasanzwe bamwe bose baraba, nibo rero bagenda barashika ku kibuga bahimiriza, baraba ivyo byose bigoranye, bafasha guhinyanyura bajanye n'abo bantu bakorera amashirahamwe yo kuziganya no kugurana. Amakoperative tumaze gukorana n'amakoperative bashika 140 mu gihugu cose. Nababwiye ko ubu turi ku mwaka ugira gatatu wishigwa mu ngiro ry'umugambi, murumva ko mu myaka 3 tumaze gushika ku makoperative atari make cyane, ariko tuzoyarenza turavye nk'ubu igitigiri cyo ariko barasaba turashikiye ku gitigiri cya makoperative hafi 190 turavye turiko turategura. Hanyuma vy'ukuri twebwe Sebarundi yavuze rimwe twumva kabiri, nivyo umuntu wose tegeza kugira ico fungura, ha mufuko wose ugire ifaranga. Nukuvuga ko murabizi kandi yamabivuga mu manuro y'amagenda aratanga ahaciye ku kibuga, aravuga ati nta muntu ashobora gutera imbere ataziganije, nta muntu ashobora gutera imbere adasavye akadeni. Nyene rero tubashikira no guhimiriza ubwa mbere, tukabereka ko gutera imbere bishoboka kandi amadeni na nyene bishoboka ko umuntu ayaronka. Nyene rero tubashikira murazi ko ingorane ya mbere nyamukuru ihanze abantu basaba amadeni ni ingwati. Ingwati iragoye, turi kumwe n'aya mashirahamwe kuzigana no kuguranana, ico kibazo turiko turagitorera umuti tubicishije muri wa mugambi wo kwishingiranira. Abantu baraja hamwe ari umugwi wa 5 6 gushika ku 10, hamagaca bishingiranira ico bita muri Gifaransa groupe de caution solidaire. Hanyuma amashira hamwe agaheza kashobora kubashikiriza ingurane bicishije mu bintu byo kwishingiranira atanyungu zivuna canke zo murengera zisabwe. Hanyuma ikindi gituma abantu bazoshobora kuronka umufuko wose, karonka amafaranga kandi bakaronka ico bashira ku munwa, ni ibintu biciye mu nyungu. Inyungu murazi ko kino gisata bavuze kera ko ari gisata inyungu zisabwa ari murengera. Leta y'Uburundi rero yarafashe ingingo ibicishije mu banki nkuru y'igihugu, Banque Centrale BRB, barashiraho amategeko ashinga ingurane zishikira uburimyi, zija mu burimyi n'ubworozi n'ibindi bisata bisahiriza iterambere y'igihugu cacu. Iyo nyungu rero no munsi namahera 8 kwijana. 8 kwijana murumva ko amahera make cyane, umuntu yasavye nk'ibihumbi 100 kuzoriha 8
n'utundi duhera dukeyi tujanye n'amafrais de dossier ayo se amafaranga menshi cyane avuna kare bavuga ko yari amahera 2% ku bantu profinance amwamwe ku kwezi 2% ku kwezi ushije wishira mu biharuro urumva n'ibiri yari 28 ku mwaka ubu n'amahera 8 ku mwaka hariho nayasaba amahera 3% ku kwezi agaca ba 36 ku mwaka urumva ko vy'ukuri ari hakarusho kandi kagaragara aho rero mu majambo make yo burima yo budandaza yo buhingura yo bubika yo ba nufasha kubisarura biva mu murima bishika aho bibikwa abo bose muri Payfarobe imiryango irugure kugira baze turabe dukuranye nabo mashiramwe yo kuziganya no kuguranana nubwo kubw'ingurane zojana niyo migwi y'abantu umwe wese kubikorwa abona imubangukiye uburongo koperative teza imbere ubworozi komine Muhanga aho ni mu ntara ya Kayanza aratubwira igituma bashimye gukorera hamwe nico umugambi Prodefi wabafashije kugira bashike ku ntambwe bagezeko naborozi twagiye hamwe dushinga koperative bivanye n'ingorane twagiye duhura nazo zijanye n'umwimbu w'amata mu bworozi tuja hamwe turashinga koperative kugira ngo tubandanye tugira turondera amasoko hamwe cyoroshe twaritubiye umugambi wa leta Prodefi ufashwe mu mugongo na FIDA baradufasha kubaka inyubako baraduhereza n'ibikoresho kugira ngo dushobore kuza turaronka twegeraniriza umwimbo w'amata ku munsi turegeranya amaritiro 1200 dufise inka zirenga 1500 ariko uno munsi hakamwa inka 240 akarusho turiko turabona uno munsi nuko koperative yegeranya umwimbo w'amata tugashobora kugira ngo turonderere isoko hamwe turafise rero isoko uno munsi dufitaniye amasezerano n'ishirahamwe ryitwa Natira rikorera i Bujumbura no munsi niyo bariko baratugurira amata umwe mu bakozi ba Natira yegeranya amata y'amakoperative aratubwira uko bakorana n'amakoperative n'akarusho abibonamwo je kwegeranya amata ya Natira Correct yo muri Natira hayegeranya ku makoperative ko dukorana neza dusanga bayegeranije bakayakanyisha akararamwo canke ariko dutora atarayemwo tukayatora begeranije tugaca tora nka saa 10 nk'isaha nyene arusho kama koperative amata ntago masanzara aregerana tugasanga bayegeranije tuyatora uruhande rumwe kandi apimye amata gwaye ntibayatora tugatora amata afise akanovera ibipimo vyiza amazi bayakuyemwo ayo basanze arimwo amazi ntibayakira turi hana neza twebwe turatanga ama avance akagumamwo hanyuma tukariha mu misi 15 Buramatari w'intara ya Ngozi aratubwira ingene amakoperative yifashe muri yo ntara akarusho kayo mu iterambere rishimikiye ku mwimbu w'uburimyi n'ubworozi intara ya Ngozi ni intara yamye irangwamwo amakoperative gukorera hamwe kw'abavuka ntara ari nacyo cyatumye gushika ubu igitigiri cy'amakoperative kiri hejuru kuko turaharura amakoperative arenga 500 muri intara muti rero uko yifashe muri iki gihe murazi ko gukora muri koperative ari umugambi wa leta y'u Burundi yahimirije abene gihugu gukorera mu makoperative kandi n'abanyengozi murumva ko uwo mugambi bawitabiriye cyane ku rugero rushimishije kuko aho hagiriyeho koperative zitwa Sangwe ku mitumba yose ya Rusansuma ishika 289 yose arafise koperative hari n'ayafise n'imitumba ifise izirenga imwe n'izindi koperative rero zari zabayeho imbere yuko uwo mugambi uza kuko harimo nka koperative nini cyane tubona yitwa Jadebu yari isanzwe ikwiragiye nayo nyine imitumba yose ikaba iri mu kwiteza imbere no mu guteza imbere igihugu mu burimyi n'ubworozi nk'uko n'amakoperative Sangwe amenshi
yatanguriye ku kintu kijanye no guteza imbere uburimyi n'ubworozi kandi ku vyigwa twakoze twongeye ku vyigwa byari byo kwisuzumwa ryari rihejeje gukorwa n'ikigo kijejwe amakoperative ANACOP na twebwe mu ntara y'intwaro twarasavye rero ko batwigira vyimbitse abahinga bavyo baratwigira vyimbitse uko amakoperative ariko aratera imbere mu ntara yatera aje imbere nagiye atera asubira inyuma. Ivyo byose turabifise muri raporo dufise hano, ari navyo bituma dushobora gushika ku kivi kugira ngo aho twabonye hari utunenge dushobore kudukosora, kandi twasanze ivyo vyigwa twakoresheje twebwe mu ntara twasanze nka 60% y'amakoperative y'abasangwa y'abana yarahasanzwe, ariko biragaragara ko ariko aratera imbere. Tukasanga ko hari n'ikindi gitigiri cyandi makoperative cyane cyane ari mu burimyi gusa usanga hari ibihe bitayagendekeye neza, mbere bikanagaragara ko hanabaye no kwihenda mu gukoresha ya ngurane y'imiliyoni 10 bari bahawe na leta. Mugabo abo nabo turiko turabafasha kugira ngo basubire baje ku murindi mwiza nk'andi makoperative. Ico rero aya makoperative ariko arazana mu iterambere ahandaza guhagarara ku bijanye n'uburimyi n'ubworozi, ko nivyo bigaragara cyane. Biragaragara ko ayo amakoperative yagiye arategura indimo ya yungutse nko muri iri rima turiko turaheraheza. Byaragaragaye ko nk'aho barimye cyane cyane igiterwa cy'ibigori n'ibiharage, bigaragara ko badugije umwimbu bimwe biboneka mu ntara ku bijanye n'ibiharage n'igiterwa cy'ibigori, bikerekana yuko dushobora gutera imbere duhereye ku burimyi. Mbere ni nayo ntumbero ya leta mvyeyi, leta nkozi, ko iterambere ry'u Burundi ridashobora kuva hanze atari mu burimyi n'ubworozi. Ayo makoperative rero bari ku kivi, biragaragara yuko iryo terambere leta iriko iratuzanamo rishingiye ku burimyi n'ubworozi bavyumvise imbere, babifashe nka nkama, kandi uravye no kw'isoko ubu biragaragara ko ibiciro by'ibifungurwa bitaduze cyane nk'uko twari tubimenyereye muri aya mezi, kubera uwo mwimbu ugaragara wazanywe n'amakoperative mbere n'abandi basanzwe bakorera muri icyo gisata. Novuga rero ko n'ubworozi biragaragara cyane ko nk'ibitungwa byagwiriye cyane, ibitungwa bito bito byagwiriye cyane. Mbere hari n'abashitse ku bitungwa binini nk'inka. Amakoperative amwe hari hamaze gushika no kwegeranya umwimbu w'amata uboneka neza muri ntara. Nama nkunda kuvuga ko iyi ntara ariyo ya mbere nabonyemwo, aribwo bwa mbere nabonye citerne itwaye amata. Kera nabona citerne zitwaye ibitoke, ubu mu ntara ngo turabona citerne zitwaye amata. Ivyo biva ku mwimbu munini w'amata biciye mu makoperative dufise, amakoperative y'aborozi mbere n'amakoperative y'abegeranya amata. Hariho abayashora mu yandi mahinguriro Bujumbura, hari n'abahingurira hano mu ntara. Hariho n'ayandi mahinguriro nyene yabonetse ku bw'amakoperative. Hari ihinguriro rinini ryitwa Sovapa riri ngaha muri Gashikanwa, rihingura umuceri, rikaba rigizwe n'amakoperative ashika 21. Hariho n'ayandi mahinguriro ariko aritunganya nk'ibigori mu mivo n'ayandi. Ayo yose twayaronse kubera iterambere ry'amakoperative, kuko yaje gushigikira
no guhingura umwimbu uvuye mu makoperative y'abarimyi n'aborozi. Urongoye koperative y'abajamugambi mu Rugombo arahamagarira abataraja mu makoperative nabo kwihutira kuja mu makoperative. Muri koperative kwakora ni byiza cyane muko jewe ndiko ndaraba kuva twe dutangurira ishira hamwe nuba ko twateye imbere ku rugero rushimishije kuko iyo aza kuba umuntu umwe ntiyari kubishobora mu bisanzwe. Twe ngaha urabona aha no kuvuga iyi turiko niyo twaguze ka koperative bo aya mahanga arimo bo no kuvuga twarafashijwe na Payoza shiramwe Payoza yadufasha dukoresha bice 25% mu gutwubakira amahanga mu amatirali gwacu. Urumva rero y'abanyamwigenda ku muntu umwe mba ntiyari kubishika kibi byose. Ico no tera kama ku bantu batarijura gukorera hamwe no wahamagara ngo bakorere hamwe ko byukuri nyamwigenda ko ntari impempeshi. Twe turiko turaraba aho tugeze uno munsi mwama waye 77 turabona ko bishimishije uko mu bisanzwe kubera twiyunze tukaba dukorera hamwe niyo umwe azamye no kuvuga koperative iramuzamura nkiyabuze tuvuye yarose nko muri makabura nk'ifumbire umba koperative iramuyifumbira akazori hayimbuye bo bisabye n'utugurane tundi urumva koperative gatuma akazori hayimbuye nico gituma gukorera hamwe no kuvuga ari gikuba cacu ciza cyane twotera kamo n'abandi bose baba batarabyijukira bataye kumva gukorera hamwe ko ari inyungu isumba ibindi byose musanzwe. Umuyobozi ajejwe gushigikira amashira hamwe y'abarimyi borozi arahamagarira abataraja mu makoperative nabo kwihutira kuja mu makoperative kugira ngo dushobore gukurikiza iryo hangiro rya leta ko umunwa wose uronka icyo ufungura umufuko wose ukaronka amafaranga. Twohimiriza abantu bose na cyane cyane abataraje mu makoperative yuko bo kwijukira amakoperative bakijukira gukorera hamwe bakamenya yuko nyamwigenda katari impempeshi. Ubu unyamuntu mbero ya leta nuko abantu bari hamwe aribo bafatiye mbere mu kuronka izo fashanyo kandi haba mu fashanyo z'uburyo haba no kwifashanyo z'ubuhinga. Kandi noneho abantu bari mu mashira hamwe nabo nyene barungurana ubwenge burya abarimyi bacu nabo baraciye ubwenge. Tugahimiriza kandi n'abamaze kuja mu makoperative yuko bo bandanya mu kurondera ka makoperative yabo aronka ubuhinga bukomeye no kuvuga akagira umwuga uburimyi n'ubworozi. Nyamwigenda ko narimira impeshi kandi ngo ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi ubutaranyugwa no kuja hamwe n'abandi ngo badugirize ikivi hamwe aburiye aho abandi bakiriye kugira rero dutera intambwe iboneka mu burimyi n'ubworozi maze umwa wose uronka ico ufungura n'umufuko wose uronka amafaranga. Inzira irashe murayumvise ikibarirwa n'icumva icerekwa n'ikibona. Ashafasha dukure nyarenga nk'ibyo riko reba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije. Bezuka n'ibihugu bihoza abana ndikugura nama ndumwongere w'amagara nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.